Bakunzi Champion BC hari ikindi cyumviro nifuza kubayagirako kuvyerekeye ukuntu umuntu yubaka neza. Nshaka kuyagira ukuntu umuntu yubaka neza mu bundi buryo. Kubera ko twabwiye ko abarundi bamwe ibintu by'ubuhinga babisuzugura baba mbere n'abateye imbere kujya no kubaka imigambi iremeye batashize nk'ubuhinga bukomeye. Amazu urashaka gusanga yubatswe nabi akaba mbere atona aramba. Ngoma ndabahe akaro kamwe akandi muri bwinshi twama twabahaye kivyerekeye sirigitire. Sirigitire abatara bafundi bukora mu byo kubaka hari ukuntu aba engineer biga akamya ati inzu ingana ukuntu bakoranije n'ivyigwa ubutaka n'ivyigwa by'ukuntu ubutaka bukomeye bakavuga bati iyi nzu izokorwa n'ivyuma bingana uku kubera izo kwa ahantu hameze uku tuca tubaka mushinge fondation imeze uku twigare ku ishure baratubujije ko ivyo bintu bidakopya. Nibwo ivyo mu byo twize baratubwiye ko ivyerekeye isi utovuga ngo hajya ngo hameze uku ngo hajya hameze uku. Batubishije ko ahantu hose ugomba kubaka uhapima kwaho. Mugabo rero ngaha mu gihugu hari igihe usanga bimwe bitameze uko. Umuntu akubaka inzu ya etage akavuga ati nk'abafundi baba batavyize batusha gukora ivyo biharuro mvuga kama tubana atikoresha aba engineer babizi barahari mu gihugu bakora ibintu byanyu neza. Umuntu yubatse inzu ntakoresha miliyoni amajana ku nzu hanyuma itangure kuboma katara nayimara kubera canke nkinamara imyaka ingahe. Ugasanga rero nk'akaroro umuntu kubera adafise dufate yagiye kwa engineer munaka arakora kuri chantier dufate nk'ishantiye muri BMBC tuyakoresha nk'umufundi akabona ukuntu dutunganije ivy'amabeto mu kuzimu ijya mishinge nawe agaca agenda habwira undi muntu tujye narabonye ukuntu bavyubaka ati inzu ingana gutya bakora ibi ivyuma babinganuka usanga ivyuma kwa kundi nyene abana babikoze hahandi niko nababigize. Nukuvuga rero arashaka kuba ingwara nini kuri iyo nzu nayo mazu y'abantu bibakwa atavyigwa vyagizwe bitomoye. Nukuvuga ashobora guca akoresha ivyuma canke amabeto menshi atarakenewe aho hantu kubera kumbereho ushobora gusanga hakomeye kurusha ahandi yabonye canke akoresha bike biri munsi bikenewe kubera aho kumbura usanga hadakomeye ufate kuri hamwe yari yarabonye ubwa mbere. N'akarorero twege iyo amazu twubaka ibujumbura tugakoresha ivyuma bingana ukuntu tugiye Gitega kenshi usanga bihinduka ku Gitega hari isi idakomeye hari isi idafise inguvu imeze ukuntu idakomeye iditsindagiye. Rero iyo tuzuze Gitega usanga imishinge twubaka ibikomeye gusumvya yo ngaha. None twabimenye gute? Twagize ivyigwa by'ubutaka hanyuma interpreta dusanga tugize imishinge nk'ibujumbura ntibikunda dusanga n'akarere Gitega uri kubaka inzu igeretse 6 usanga ari byiza yuko ico kibanza cyose ukibetona. Abahinga bashaka bumva ico bisigura abizi byo kubaka mugabe no dushinge inkingi iyo nzu nkiyo nyene ngaha ijumba bashaka gushinga inkingi kabaho neza kubera hari ku nisi yo ngaha naho novuga hari imide mugabe usanga ifatanye usanga ari nombe canke ivu ririsere cyane. Rero abagwiza tunga abantu bafise imiryango bafise amashirahamwe bubaka ibintu ntimugakorane n'abantu badashobora kubiharura neza kuko bashobora kubata muri erere mugahomba mugakoresha ibintu byinshi bitari bikenewe canke bike kuvyari bikenewe canke mbere n'amazu yanyu akaba yogira ingorane zikomeye akanasambuka ntamare kabiri canke akabagwako sivyo. Rero mukorane n'abahinga amabiro d'étude afise abantu bahinga biharura kugira mukore ibintu vyiza bikuje n'amategeko ntihabe ivyo kuvuga ngo kwana koze uko nankora uko ntangeso y'urugo yubaka urundi. Abantu rero ivyo bintu batabizi ntimubibazeze. Murakoze cyane niho muzaba mwubatse neza. Iyo mwubake neza ntimupfe gusa kubaka ariko mwubake neza cyane na BMBC.